hajya hagati ya biriya bihugu bibiri, inyungu ya mbere yari inyungu y'umunyagihugu, kuko hajya iyo ibihugu ari bibanyi, abanyagihugu begereye imipaka, eka ndetse no mu bisagara bindi bikuru bikuru, abanyagihugu bararonka koyoko. Hanyuma bigatuma nkumbure n'ibintu byo kwiteza imbere, kwisunura mu bintu by'ubuzima bica bifata inzira. Rero ku bihejeje kuba, twovuga ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yitwaza ngo u Rwanda nigo rufashe mu mugongo abatera Burundi, u Rwanda nigo rubagaburira, u Rwanda nigo rubagirisha imyimenyerezo. Ngira icyo ni ikintu cyubakiye ku kinyoma, kuko bagiye bavuze ko bateye u Burundi, ntibaba mu Rwanda, baba muri Kongo. Kumva ko yoca afata ingingo bya gihutihuti, tukaba tuzi yuko wenyene kubwiwe nk'umukuru w'igihugu ibyo gutwara bisa n'ivyamunaniye, kuko uravye ibintu bisigaye biranga Burundi bwacu, ibintu bifatiye ku gateka kazina muntu, ibintu bifatiye ku butunzi bwifashe kwemanga ko byamunaniye, aca arondera uwo azukirako, uwo abitako, kugira ishusho yari afise isubire kuvyuka, isubire kumera neza. Mu bisanzwe hari impamvu zibiri z'ukuri atari karavuga. Impamvu ya mbere ni uko kunanirwa gutwara, ivy'intwari ibereye vyamunaniye, vyamutaye kuba amazi. Impamvu igira kabiri ni abasoda yarungitse muri Kongo bakaja kurwana n'abantu batazi, ariko bakaba bafise ijambo batekerewe ati nimuje kwica umututsi. Abo bantu bakaja muri Kongo bagasanga ntibacambaye umwambaro w'Uburundi w'igisoda, noneho bambaye umwambaro w'ikindi gihugu atari ciwabo ca Kongo. Ivyo bikaba mu gihe yari ivy'imigenderanire y'Uburundi n'u Rwanda vyari ku nzira nziza cane, ariko kubera gusa mohe canke ashaka uno musi, kubera ishusho yiwe igeze aho umwasi ashaka, agaca ashaka kuvyuriramwo ivy'u Rwanda, kugira asubire ku rubuga. Ivyo abikora mu gihe azi yuko hari igihugu kibanyi c'u Burundi n'u Rwanda, Kongo, uno musi kiraba irari igihugu c'u Rwanda, kigasigura yuko u Rwanda nago rufise uruhara kuri birabera muri Kongo. Urumva ko nawe yaciye afata iyo mvugo kugira noneho baje mu vy'urunani be na Kongo, kugira bagire ico bafunditse hamwe mu ntumbero yo kugira nabi Rwanda. Nibaza ko ingendo yafashe niyo ntumbero nshasha yafashe, nta siguro bifise, nta siguro nimwe birimwo, uretse ko ivyo gutwara vyamunaniye, agaca rero arondera abandi bazomushigikira, yitwaza iki gihe, ibi bihe u Rwanda ruriko ruravugwa na Kongo ko rwayiteye. Nta mpamvu yo kugara imbibe, kuko bajya abantu ntibaje bava mu Rwanda, bajya abantu arazi ko baba muri Kongo, bajya abantu arazi ko yagerageje kubahiga bikamuta kuba amazi. Uri munsi insigo yonyene afise
nico yodugira ko kugira asubire kuboneka neza, kugira ashobore kuronka n'abandi bagenzi bamushigikira, nkumbure abatakira abagize u Rwanda bamushigikira ati Rwanda cyangwa igihugu kiri kunuku kandi mu by'ukuri atavyemezo bifadika birashaka kuboneka. Iyo ngingo rero washaka n'ingene bayifashe, kuko mu migenderanire hagati y'ibihugu cyangwa igihugu n'ikindi, iyo habaye ikintu nk'ico c'ingingo ikomeye cyane, n'abashikiranganji b'imigenderanire baca bavugana hagati yabo bagahanahana ari urwandiko, ico bita note verbal. Ariko wewe siko yabigenjeje, yafashe umushikiranganji w'intwara hagati amutamika ico gikorwa, nawe agishikiriza uko nyene, bakibagira yuko hari inzira bicamwo, kuko ivyo vyose n'ibintu byerekana ko vyamunaniye. Ivyo vyari ibintu bisanzwe cyane ko vyoca mu nzego zibirekuriwe, ariko wewe agaca asimbira ko nk'uko umengo ibintu vy'ubuzima bw'igihugu wewe nta gaciro abiha, nk'uko umengo yovyuka akavyukana ingingo agaca ayishira mu ngiro ayicishije kuri naka atabirekuriwe. Murumva yuko iyo ngingo rero naho biruko onye itubahirije amategeko, iyo ngingo naho biruko onye ifashwe mu ntumbero gusa yo gushaka gutera iceyi ikindi gihugu, kandi mu by'ukuri u Rwanda rwamye rufasha Burundi. Twibutse yuko mu myaka yahera Nkurunziza akiri ku isi, mu gihe yatwara hariho intererano nyinshi buri mwaka zateza gutangwa n'ibihugu. Igihugu cy'u Burundi nticigeze kigira uburyo bwo kuja mu bandi kigatanga intererano zacu. N'u Rwanda, tubivuge tubisubire, n'u Rwanda rwabikoze, kandi ni Perezida Kagame yabikoze, kandi byaranditswe si ibinyoma ngo nuko tubone dufatiye ngaho. U Rwanda rwamye rufasha Burundi, eka ndetse washaka no mu mateka nta kenshi ntivyashika ko Burundi n'u Rwanda bishamirana, atari uno munsi uwo vyankiye gutwara agaca aronderera ahandi mu nzira yuko acafuza canke aronka n'abandi bagenzi uno munsi, kuko sagaseseshwa rumuri intambwe z'amajambere u Rwanda ariko ruragira ko hari ibihugu vyinshi bitazishimisha, ku buryo rero n'uyo nkumbure yoba ari muri abo, ku buryo aca nawe yafata iyo ngingo kugira haba urunani hagati yawe n'ibindi bihugu kugira bagabanyura ku Rwanda. Ariko imvo n'imvano nuko vyamunaniye gutwara. Uno munsi ishusho yiwe n'ishusho y'u Burundi igeza aho umwansi ashaka, agaca agira ati reka ndakivyuririre ku Rwanda, ndabereke ko u Rwanda ari rubi, ku buryo rero mfashe ingingo nk'umukuru w'igihugu kugira ntihasubire kuba imigenderanire iciye ku mbibe hagati yacu.